Turasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese akurikiye imboneshakure Hejuru TV aherereye. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ku murango wo kuri uyu wa kabiri, turi kw'igenekerezo rya 19 Munyonyo 2024. Tukaba tugiye kwibanda ku makuru ariko aravugwa cane muri politike y'u Burundi, ku mpinduka zikomeye cane ziriko biraba mu gihugu c'u Burundi ntuze gucigwa. Reka imbere yuko dutangura tubaramutse kandi tubahe ikaze mwe mudukurikiye muri Bujumbura no Gitega, aho ni ku migwa mikuru y'ihome y'u Burundi, abari mu bice bitandukanye no mu zindi ntara namwe turabaramukije, abari ku mugabane wa Afurika mu bice vyose, mu bumanuko, mu buseruko, mu rengero hamwe n'uburaruko, namwe turabahaye kaze tutebagenda bari ku migabane ya kure, mwese tuzi ko mudahwema gukurikira ivyo tubagezaho. Hari abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari muri Canada, bari mu Bubiligi, bari mu Bufaransa, bari muri Espagne hamwe n'ahandi tutadonaguye, mwese turabahoza ku mutima. Umwanya rero wayagezweho tugiye kugaruka ibiriko biraba imbere muri CNDD-FDD ariko bifitiye aho bihurikiye na politike y'u Burundi. Imyaka 2 n'amezi 2 biraheze General Alain Guillaume Bunyoni abogojwe mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Ayo mabanga rero akaba yarayamazemwo imyaka 2 n'amezi 2 nyene. Bivuze ko ubu Alain Guillaume Bunyoni yakabaye amaze imyaka 2 n'amezi 4 ari umushikiranganje wa mbere iyo adakurwa. Imbere yo kumukura naho atamuvuga izina, President Ndayishimiye yaragirije Bunyoni ko ashaka kumutembagaza. Mu ijambo ryiwe yavugiye Gitega ku itariki ya 2 ukwezi kw'icenda 2022, imisi 5 imbere yuko amukura, President Ndayishimiye yagereranije General Bunyoni n'amaconco umwami Mwezi Gisabo yari yahaye vyose ariko akifuza intebe y'ubwami. Ndayishimiye rero yagirije Bunyoni ko ari we yatuma igitoro, ifumbire, isukari hamwe n'ibindi bitaboneka mu Burundi mu ntumbero yo kurondera ko haduka imyerekano yo kwiyamiriza intwaro ya Ndayishimiye muri uwo mwaka nyene. Mu nyuma muri ntwarane 2023 naho President Ndayishimiye yagirije Bunyoni ko yari yarunze amahera mu nzu, atuma ifaranga ry'u Burundi rita agaciro, amanota arakena mu mabanki, yongera atuma n'amafaranga mvamakungu akena. Bunyoni aragikurwa muri Nyakanga muri 2022. Byinshi mu vyankene ngo byari byabuze mu gihugu byaciye biboneka, abavunjayi bararekurirwa gukora atankomanzi, imbibe z'u Burundi n'u Rwanda zirugururwa. Umuzo wa General Jean Ndirakobuca mu kibanza ca General Bunyoni ku itariki 7 ukwezi kw'icenda 2022 wamengo wari uhinditse inyishu ya vyose. Muri kino gihe Jean Ndirakobuca arongoye leta ikiringo kingana n'ico Alain Guillaume Bunyoni yayirongoye rero amezi 26, bivuze ko ari imyaka 2 n'amezi 2. None inyuma y'imyaka 2 n'amezi 2 Ndirakobuca asubiriye Bunyoni, vya bibazo vyoba vyifashe gute? Icambere nuko ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro ku rugero rurenga 100%. General Alain Guillaume Bunyoni yasize idolari rimwe ry'abanyamerika rivunjwa hafi 4,000 vy'amarundi. Mu mezi 26 Bunyoni yarongoye leta, agaciro k'ifaranga ry'u Burundi nikahindutse kanini dufatiye ku rugero leta ya President Nkurunziza yasize ifaranga rigezeko. Inyuma y'amezi 26 Bunyoni abogojwe, idolari rimwe ry'abanyamerika rivunjwa hafi 8,000 vy'amarundi. No kuvuga ko mu mezi 26 Jean Ndirakobuca maze arongoye leta, ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro ku rugero rurenga ibice 100%. Muri Ruheshi 2023 President Ndayishimiye na Jean Ndirakobuca barafashe ingingo yo guhindura amafaranga yose ibipapuro, nombera yo guhana Bunyoni na bagenzi be bagirizwa kunyegeza amafaranga mu nzu zabo. Iyo ngingo rero ntaco yahinduye kiretse kongereza ubukene mu Barundi. Ikena ry'amanoti mu mabanki ryarabandanije, n'inyuma y'iyo ngingo yababaje benshi. Icyakabiri nuko abavunjayi babandanya guhamwa n'iperereza. Bamwe mu bantu rero batoroherejwe na leta ya Bunyoni n'abavunjayi batari bake rero barafashwe barafungwa, hari n'abagandaguwe. Umuzo wa leta ya Ndirakobuca rero wazananye n'agahengwe ku bavunjayi maze bahabwa uruhusha rwo gusubira gukora ku mugaragaro. Nyuma y'amezi 26 Jean Ndirakobuca maze arongoye leta, ibintu byasubiye kuyangara. Ubu bavunjayi rero bakaba bahigwa nk'abanzi b'igihugu. Ubuho hakaba haradutse bishasha, abavunjayi bafatirwa mu bubare no mu mihana yabo ataco bakoze kijanye no kuvunja amahera mvamakungu. Ufashwe rero akaba ajanwa mu bushobo bw'iperereza, akamenyerwa n'ubutunzi bwiwe, nta na hamwe aheza ngo yitware. Benshi mu bavunjayi bakaba babayeho binyegeje
canke bigasaba ko baha ibiturire bamwe nyene bajejwe kubafata kugira ngo baze barababurira hageze kuja kubafata. Ikindi ca gatatu nuko igitoro cagumye ari amananiza. Imbere yo gukura General Bunyoni, President Ndayishimiye yagirije mu mvugo yifobetse ko bene Societe Interpetrol aribo babuze igitoro kuboneka mu Burundi. Iryo shiramwe rero ryaratswe n'ububasha ryari rifise, tanguzwa ishiramwe rishasha ryitwa Prestige rinavugwamwo umupfasoni mukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Ishiramwe Regideso naryo ryarahawe kurangura ibitoro ribanje guhabwa umuyobozi mukuru yegereye cane umuryango w'umukuru w'igihugu Major Jean Robert Manigomba. Amafaranga mva amagonga atari make yarasubiye muri BRB habwa ya societe ivugwamwo Angelina Ndayishimiye. Byakurikiye rero kabaye akamuna inshuro nyinshi igitoro carabuze amezi n'amezi gake gake haza hakaza haracamwe agahengwe k'indwi zikeya kikaboneka. Iyo kibonetse abategetsi rero bakigamba ko bakizanye imbere y'uko gisubira gukena amezi n'amezi. Akikura Alain Guillaume Bunyoni, President Ndayishimiye yavuga ko yifatiye mu minwe igitoro ko kitazosubira kubura, none ubu kirakena akinumira. Ashaka kufendera ko buca w'imbere y'inama nshingamateka remanze ko ikibazo c'igitoro kimurengeye atari we akibazwa. Vy'ukuri ibijanye n'igitoro vyaronyotse mu mezi 26 ya leta, andira ko buca kurusha uko vyari vyifashe kuri leta ya Bunyoni. Ikindi cakanye ni ifumbire. General Bunyoni yakuwe yagirizwa ko ari we wanyegeza ifumbire ya FOMI kugira hatere inzara abarimyi bakumuke. Inyuma y'amezi 26 Jahuvendera ko buca arongoye leta, ifumbire rero yasubiriye gukena mu gihugu cose. Abarimyi rero bavuga ko bamaze amezi 3 barisha ifumbire, none igihe co kuyikoresha kirimo kirarenga batayironse, cane cane bitahire mu makomine amwe y'igihugu nka Mabanda na Nyanza-Lac. Abarihiye ibiro 50 bategekwa gusangira hari 10 umufuko umwe gusa w'ibiro 50. Rero udupapuro twerekana ko barishe baca batwagwa kugira ntihagire ico bazosubira kubaza. Ifumbire yo guha abanyagihugu rero irabura, ariko mu mabutike ho ikaba iruzuye mu biciro vyo hejuru cane. Bamwe mu begereye FOMI bakaba baraye bagize ico bashikiriza bavuga ko ifumbire yuzuye mu bubiko bwa FOMI ariko batagira amazuti yo gushira mu miduga yunguruza ifumbire. Bemeza ko bafise n'ikibazo cyo kubura amafaranga mva makungu yo kuranguza matière première. Ivy'isukari navyo vyasubiye kubandanya biba bibi. Igihe Bunyoni yabogozwa muri Nyakanga 2022, isukari yaciye isubira kuboneka ukuri kwamye mu gihugu cose, ariko vyamaze umwanya rumara. Mu mezi 26 Jahuvendera ko buca yamaze rongoye leta, isukari yarabuze kenshi cane mu gihugu. Mu nyuma leta yari yararekuye ko isukari yose iyo hanze yinjira atamakore rishe, ntivyatagishira amasosomo ryaciye riduza igiciro c'isukari ku rugero rw'akataraboneka. Ejo bundi muravyibuka ko President Ndayishimiye yategetse ko ico giciro kigabanuka, barakweze kwisubira gukena. Mu bubiko bwa Sosomo isukari rero iruzuye, ariko mu mihingo myinshi y'igihugu irakenye. Imbibe z'u Burundi n'u Rwanda zirugaye, nayo ngingo dukomerejeho. General Bunyoni yapfuye gukurwa imbibe z'u Burundi n'u Rwanda zari zugaye ku ntwaro ya Nkurunziza zica zugururwa mu buryo butangaje. Nta tangazo rya leta ryabayeho, abantu bagiye babona ko rubibe harengana. Ico gihe imbibe zirugururwa, abantu benshi bibajije ko Bunyoni we yari intambamyi y'iyugururwa ry'imbibe. Inyuma y'amezi 26 Jahuvendera ko buca amaze yarongoye leta, imbibe zarasubiye kugarwa. Kugara imbibe rero vyakweza ubukene ku mipaka. Abanyagihugu hafi y'imipaka baridoga cane kubera ko bahora bashora ivyabo mu Rwanda. Burundi rero bwarahomvye amafaranga mva makungu bwakora mu rudanazwa n'u Rwanda, bene mu bidandazwa vyaca muri Tanganyika bija mu Rwanda. Abandi rero bahagoriwe n'abarwayi mu Burundi bakenera kuja kwivuza mu Rwanda, hamwe n'abadandaza baja kurangura mu Buganda bahora baroherwa no guca mu Rwanda. Akarenganyo n'urwango navyo birabandanya. Ubwo turabiye mu gateka kazina muntu, mu mezi 26 General Bunyoni yamaze arongoye leta, vyaramunaniye gutunganiriza indiri z'inzirakarengane zuzuye amabohero y'u Burundi. Kongera agateka kazina muntu harimwo kunyuruza abantu bakavugwa irengero no kubora izigufa abafungiwe mu iperereza vyari vyarimonogoje. Bunyoni rero yakuwe muri Nyakanga 2022, kunyuruza abantu bisa n'ivyagabanutse rwose muri 2022. Mu mezi 26 Jahuvendera ko buca amaze yarongoye leta, nta cakozwe ngo ivyo bintu bihinduke. Kunyuruza abantu rero bakabugwa irengero vyasubiriye kwimonogoza muri mwaka 2024,
ureze gufa abapfungiye mu iperereza vyasubiriye kuba umugenzo. Igisata c'ubucamanza n'igisata c'akarenganyo gusa leta ya Bunyoni ntaco yakoze ngo isubire kunywanisha abarundi batatanye kubera ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Leta yanira ko buca nico kimwe abatemeye ico kiringo rero babandanya kwitwa abansi b'igihugu. Nta ntumbero n'imwe iriho yo kwiga ingera abanyapolitike abaharanira agateka kazira muntu n'abamenyesha amakuru bahunze bogaruka mu Burundi. Mu myaka 2 n'amezi 2 Jacques ko buca yaramaze ari umushikiranganji wa mbere, nta ntumbero na ntoya yo kunywanisha abarundi yigeze iboneka. Gifyoti rero ngaba yaragarutse igihe General Bunyoni yabogozwa muri 2022 hakoreshejwe imvugo nyinshi zo kumwambura iteka mu kumushimira ko byari bigoye igihugu byose. Yarishwe maconco, yarishwe Gifyoti. Inyuma y'amezi 26 arongoye leta biraboneka ko Jacques ko buca nawe yananiwe tora umuti w'ibibazo. Ubutunzi bw'igihugu buri inyuma yaho Bunyoni yabusize. Ubukene rero bwariyongereye mu Barundi n'ubusuma bwarabandanije mu bigega vya leta. Abanyazero ntibahanwa, agateka k'umurundi bandanije gusibangana n'icizere intwaro ya Ndayishimiye yagiriwe n'amakungu itangura carakorotse rwose. Mu mezi 26 General Jacques ko buca yananiwe kuko leta ya Bunyoni yari ifise ikibazo co kubarana General Ndayishimiye asanzwe yifata nka ina Burundi canke nyene Burundi, maze ubushikiranganji wa mbere kayobera gutwara igihugu aribone ko vyabandanije no kuri leta ya Jacques ko buca. Buri wasigaye kumenya Gifyoti mushasha wari we n'ico bazomukoza. Bazobahuka kumukora imbere y'amatora ya 2025 canke bazomubogoza kugira basubire gukanga abanyagihugu ko impinduka iraje. Reka tubihanga amaso. Turakengurukiye mwese mudahwema kudukurikira mu biganiro n'amakuru tubagezaho. Reka tubandanirize kuri izi nkuru zibiri zanditswe n'ikinyamakuru magazine Jimbere kivuga ko ibubanza ndi mumwe ari 1,500 y'amarundi. Ku masoko y'Ibubanza rero camwa c'indimu ngo ntikiboneka ku bwinshi. Abazidandaza bavuga ko zabuze kubera ari ati mu bukeruro kazo, niyo mpamvu rero nizo baronse usanga zizimvye cane. Bakavuga kandi ko ibiti vy'indimu atari vyinshi, abantu batirukira kubitera ku bwinshi. Kubona indimu ibayabaye imwe igurwa amafaranga 1,500 mu gihe umutero wazo bahora ugurwa 500, nuko nigezeze abaguzi batazirukira cane nk'ibindi vyamwa. Bamwe rero mu bari mwico cama nabo bakabagira bati twoziteye cane, ariko iyo zeze zica zibura isoko, ugasanga turiko turazitanga kuri rumwe kuko nizurumbirwa nk'imicungwe canke amavoka. Niyo mpamvu rero usanga atabatizera ahubwo dore ibindi vyama nk'uko vyo tutaronka akanoti hama tugashobora kwikenura. Mu ndinganizo nshasha y'intara z'Uburundi kuva muri 2025 ubushikiranganji bwose buzoba bugiye gufata bushira igisata cabwa buri muri ntara. Rero byashikirijwe mu nama nshikiranganji ku wa 13 kwezi. Muri iyo ntungare igamije gutunganiza neza abanyagihugu ivyo bakenera mu bisata vya leta no mu kubegereza ubutegetsi. Kubibaza rero ingene bizogenda kugira ubushikiranganji bwose buzokwira mu ntara zose. Mu kiganiro na magazine Jimbere, umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima siguye ko ivyo bizotangurana n'indinganizo nshasha y'intara izoja mu ngero mu mwaka uza wa 2025. Akagira ati uko hazoba hari intara zitanu gusa muri iyo ndinganizo nshasha, hazoba hari n'umukuru w'ubushikiranganji kanaka ariko umugwa mukuru, ariko ngo hazoba hariho n'abandi bakorera mu makomine. Nk'akarero dufate mu gisata c'indero, nimba umuyobozi w'indero mu ntara ya Burunga zoba afise icisharo i Bururi canke Matana, ngo hazoba hariho abandi bakorera mu makomine, ariko bose bazoba barabwa n'uwo muyobozi mukuru. Abakozi rero bazoba bakorera muri ubwo bushikiranganji mu ntara bose bazokurikiranirwa hafi na buramatari. Nayo ngo ibwirizwa rigenga akazi ka leta rihari ubu rirafise utumenyi kuko ritakiroranye n'amabwiriza abiri hari igihugu giteye imbere muri 2020 cifashe muri 2060. Akaba ariyo mpamvu rero hagiye gutunganywa ibwirizwa shasha ritunganya akazi ka leta rihuye n'ayo mabwiriza. Tukengurukiye mwese mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho kuri imbonesha kuri ya Hejuru TV. Basubire kugira ngo ntimuze gucikwa n'andi tuza kubagezaho muri uyu mugoroba.
wo kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 19 Munyonyo 2024. Imana ibahezagire.